bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi RTBB mudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi turabahaye ikaze muri ano makuru mugire mushikirizwe na J Alex ni mubona mu buhinga bw'ivyuma akaba ari Deborah Ntakisumba mukanya ingingo nkuru zigize ano makuru. Radio Television RTBB nijwigiza Burundi bwiza. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ahanura abarundi cyane abakristo kuvavanura n'umwina w'ivyisi akaba yabishikirije kuri uyu w'Imana aho yari gusangira igisabisho n'abene gihugu b'abakristo bo mw'ishengero ry'abagenzi Imwaro. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Kenya Musalia Mudavadi yakiriwe n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye kuri uyu wa mbere ugenekerezo rya kabiri gitugutu uyu mwaka hariya ku Kirimba Igitega. Nayo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yahaye umubonano France Beijing aserukira igisata cishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho ineza y'abana UNICEF ni kuri uyu wa kabiri gitugutu uyu mwaka. Leta y'u Burundi ihejeje guhinduka aho abashikiranganje bagera kuri 4 bahinduwe muraza kuvyumva muri aya makuru mukanya ingingo imwe ukwayo. Radio Television RTBB nijwigiza ry'u Burundi bwiza. Turasubiye rero kubaha ikaze murano makuru. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ahanura abarundi cyane abakristo kutagira umwina w'ivyisi akaba yari mu gisabisho cyo kuri uyu w'Imana w'igenekerezo rya mbere gitugutu Imwaro mu ishengero ry'abagenzi rya Kibimba. Kurikira umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Imana iduhamagarira kwama imisi yose tubumbwa n'ivyo dufise ukazobona urose ivyo wambara ukaronka ivyo ufungura uravuga uti je ndahambaye kubera iki kugira uzumenye amagorwa ugowe kugira uzumenye umusaraba wikoreye urabanza ugenda urabe umusaraba uwundi mugenza we yikoreye kuko wewe wabuhiriwe kuri iki uwundi nawe agowe kuri iki nico gituma ijambo ry'Imana ryamagarira twese kumenya yuko umwe wese afise icakurusha. Iryo jambo rigendeyeko ukamenya yuko umwe wese afise icakurusha birizana urukundo. Ikizana urukundo nuko Imana umwe wese yamuhaye ingabirano yiwe. Uwundi aronka ingabirano yiwe twese tugateraniriza hamwe izo ngabirano zikatugirira ikimazi mu gihugu. Abantu benshi bazi yuko abantu babarirwa n'inzoga. Hariho ibiborera kurusha ibindi. Amahera niyo ya mbere aboreza kurusha ibindi byose. Mu bintu byo gutinya utinye kuborerwa amahera. Amahera yakuboreye akagufata neza ubu mwicanyi. Kuko ntushaka ko udashobora kuronka amahera, ushaka ko yose acaze wawe. Ushaka ko ibintu byose byo kwisi biba gwawe. Ucutangura kuba inkozi y'ikiri. Nico gituma rondera ibigukwiye. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Kenya Musalia Mudavadi yakiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri gitugutu uyu mwaka ku Kirimba Igitega. Umushikiranganje wa mbere akaba yaraje azanye ubutumwa bwarungitswe n'umukuru w'igihugu ca Kenya. Ubwo butumwa bukaba bwari bushimikiye ku ndamutso z'umukuru w'igihugu ca Kenya no kumushimira ku migenderanire iri hagati y'ivyo bihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yahaye umubonano France Beijing aserukira igisata cishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho ineza y'abana UNICEF kuri uyu wa kabiri igitugutu uyu mwaka. Bakaba baganiriye imigambi nyamukuru isanzwe irangurira mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ijanye n'intumbero y'ico gisata ca ONU kiraba ineza y'ibibondo UNICEF. Kurikira umuvugizi w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu Burundi. N'icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi
ahejeje kwakira userukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana UNICEF, akaba ubwa mbere yaraje kwimenyekanisha kuko aheruka kugenwa muri ayo mabanga, akaba ari mushasha. Iruhande yaho kwari ukuganira ku bijanye n'ibikorwa nyamukuru n'imigambi nyamukuru isanzwe irangurwa mu biro vya nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, isanzwe ihuye n'intumbero y'iryo shirahamwe mpuzamakungu UNICEF. Kuri iyo migambi rero ahanini baganiriye ku migambi nyamukuru itatu. Ubwa mbere yamukeje ku bikorwa asanzwe ariko ararangura mu gihugu bisanzwe bishigikira imigambi ya leta, hanyuma bikitaho na cane cane neza y'abana, kuko ari ibyo na UNICEF isanzwe yarajejwe ahanini ikurikirana. Aho rero bagarutse ku ihwaniro ry'abakenyezi b'imboneza ryimirije kuba mu ndwiza. Iryo naryo rikaba rigira kane, nk'uko mumaze kubimenyera ibiro vya nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu vyama bitegekanya ihwaniro nk'iryo buri mwaka, aho biga ku bibazo bitandukanye biraba ubuzima bw'igihugu bishobora guterera muri iryo hwaniro. Rero icivugo nyamukuru kizorabirwa hamwe ni ikijanye n'ingene ugutunganya imvyaro bishobora guterera mu bijanye no gufungura neza ndetse no mu iterambere ry'igihugu. Ivyo rero iryo shirahamwe bakaba babishimye cyane kuko bisanzwe biri muri bimwe bizoheza bigafasha mu bijanye n'ingwara zo gufungura nabi rimwe na rimwe zisanzwe zibonekeza mu gihugu na cane cane mu gwaruka. Akaba yanamenyesheje ko icegera c'urongoye iryo shirahamwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko nawe nyene azoza kwifatikanya n'abandi muri iryo hwaniro. Ikindi yagarutse ko nikijanye n'umugambi wa nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yitiriye gutuza burundu ingwara zo gufungura nabi na cane cane ku bana bari munsi y'imyaka 5. Uwo mugambi nawe nyene ukaba usanzwe ushigikirwa n'iryo shirahamwe, akaba rero naho nyene karakaryo ko kuganira ingene boshobora kubandanya bakorana kugira igihugu gishobore gushika kwihangiro cihaye. Umugambi ugira gatatu ni umugambi igihugu giheruka kwemeza mu mwaka uheze, ni ujanye ni neza n'ingene abana bokura neza bokwitabwaho, ico twita mu gifaransa développement de la petite enfance. Ivyo navyo ni umugambi urabwa n'ubushikiranganje butandukanye cyangwa ibisata bitandukanye, aho harimwo ubwa mbere kwitaho ibijanye n'amagara y'ibibondo kuva bagisamwa bakivuka, hakabamwo no kubakurikirana mu bijanye n'ingene bafungura kugira bashobore gukura neza, tutibagiye n'ibijanye n'indero ingene botangura gukaburirwa ubwenge bakiri bato muri ico twita enseignement préscolaire. Ivyo navyo nyene bikaba birimwo muri uyo mugambi, ndetse n'ingene bokurira neza mu miryango. Uwo mugambi rero nawe nyene bakaba bariko barasaba nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ko usanzwe uhuriranye n'imigambi yo mu rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu OPDD Burundi, ko naho nyene yo ushigikira, yibutsa mbere ko no mu gutanguza gusigura uwo mugambi ari we yari yabihagarariye mu mwaka wa 2020. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka
niho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervase Ndirakobuca yashikiriza ivyaranguwe na leta muri iki kiringo ca mbere c'amezi 6. Iyi nkuru tuyibaza Deborah Ntakisumba. Mungure makoraniro mu Kigobe kuri uwa mbere igenekerezo rya kabiri gitugutu uyu mwaka wa 2023 umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervase Ndirakobuca yitavye ubutumire bw'inama nshinga mateka na nkenguza amateka kugira ngo ashikirize ivyaranguwe mu gice kigira kabiri c'amezi 6 mu mwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023. Umushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca akaba yamenyesheje ko ibyategerezwa kurangurwa muri ico kiringo byaranguwe muri rusangi ku bice 86 n'ibice 77 kwijana. Nayo mukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera yasabye umushikiranganje wa mbere ko yopanga neza abashikiranganje mbere ngabonye utarangura neza imirimo uko yategerezwa kuyirangura azomusubirize. Mu bibazo byabajijwe umushikiranganje wa mbere yabajijwe impamvu amatike y'indege bayagura mu mafaranga mva makungu kandi abakozi mu Burundi bahembwa amafaranga y'amarundi. Kuri ico kibazo umushikiranganje yishuye ko bagiye kuraba ingene babihindura mu maguru masha bazorihe mu marundi. Arakoze mugenzi wacu Deborah Ntakisumba. Abashikiranganje bane ba leta y'u Burundi bahinduwe ku mugoroba yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri gitugutu uyu mwaka. Abo nabo akaba ari umushikiranganje w'injira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama akaba ari Gervais Abayeho asubiriye Ezekiel Nibigira. Umushikiranganje w'abakozi ba leta ni Veniste Muyabaga akuriye mu ngata Deo Rusengwa Mihigo. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida ni Dr Ridwine Baradahana akuriye mu ngata Silvia Nzeyimana. Nayo ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi buramutswa Prosper Dodiko asubiriye Sanctus Niragira. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi RTBB muri ko muradukurikirana. Aha niho tuciye turangiriza ano makuru yacu tukaba tubashimiye ku kuntu mwadukurikiranye naho gutaha.